buraca bukira, imyaka ikaza iyindi ikagenda, wamurota iterambere ariko ntiwigere urigeraho. Wamubona hari abatera imbere umunsi ku yundi, ariko wowe ukabona nta gihinduka. Wigeze wibaza icyo bivako? Hari abantu uzuruta cyane mu myaka, ariko no munsi bageze kure ku buryo ubaravye ushobora kubita ba mutama, ariko ntibyizanye barabiharaniye. Uruko umwaka utashe uyundi ugatangura, wama wibwira ko hari icyo ugiye kungukamo gisumba ico warose mu wezi, ariko bikarangira ugusize uko. Wigeze wibaza icyo bivako? Umwaka mushasha uraza, ariko iyo winjiyemo nawe utabaye mushasha, birangira umwaka uheze atagishasha ugusigiyemo. 2020 umwaka mushasha, wewe mushasha, ivyiyumviro bishasha, ibintu bishasha bizokuzanira ubuzima bushasha. Tanga ururote. Gusa mu ndota abantu bose baba babona ubuzima bworoshe, ariko mu buzima busanzwe siko biri. Kuko icyiza cyose cyangwa insinzi yose isaba sacrifice, bisaba kuvyitangira. Amategeko mpuzamakungu agenga abakozi avuga yuko buri mukozi akora amasaha 8 ku munsi. Wewe uraca bukira ukora uko nyene, umwaka ukaza ukarinda urangira, iyindi gatangura ikagenda, wa mukoro uko nyene utigeze uhindura ikintu na kimwe, ariko ukidoga ko ataterambere wigeze ubona. Ntukarindire ngo hagire uguhimiriza gukora icyiza. Kora cyane kandi ukora umwanya munini, ubikore neza ugamije gutsinda, utagamije ko ari uguha agashimwe. Kuko niwe bikora ugamije gushimishwa, ubwo nta kindi nyene uzobutegereje atari iyo mpembo nyene. Ariko niwe bikora neza, ucukora nk'umucakara ugamije kubaho nk'umukire, ibi navyo nta kintu uzobikura amatara umusaruro uzoguteza imbere wewe n'abawe. Ndetse unatanga akazi ku bakozi. Baho nk'intambwe yo ikoresha ingufu nyinshi kuri buri kintu cyose ihanganye naco, itaravye ngo ni gito canke kinini. Kora icyo aricyo cyose utaravye ngo ni kinini canke gito, kora ugamije kubikora neza gusa, gato karakura. Abo bona bafise ibirara hanze ndetse n'ivyo batazi, suko batanguye bakomeye cyangwa batanguze umutahe munini. Intahe imwe yashimishije, umwana yatanguje irigi rimwe aribondikiriza inkoko yahawe na inasenge, ariko uyu munsi afise iraro ry'inkoko ryakomotse muri iryo rigi rimwe, afise umuduga na moto 2. Umvise neza ivyo mvuze? Ibi vyose bikomoka muri rigi rimwe. Hafa aho uba ubuzi amahirire igiri gugwa. Uyu mwaka wa 2020 reka nkumenyeshe kuri mu gakino wewe n'ubukene. Kino kushaka kose nta hatamufana n'umwe akubona, ariko bikorana ishaka, ubikore neza ugamije gutsinda. Reka nkubaze, uyu mwaka wa 2020 uzorangira hatsinze wewe canke hatsinze ubukene? Ntunyishure wiyishure. Byose biterwa nuko bishatse. Ico ushaka kubaco uragiharanira, ivyo ushaka gutunga navyo urabigwanira. Uyu mwaka wifuza kuzohera ufise amahera ngahe kuri konti yawe? Wifuza kuzoba wakoze iki kizoguha iyo nsinzi? Ubona urinde mu mpera z'uyu mwaka wa 2020? Tekereza ku muryango wawe, mbega burya ubuzima bafise nico cipfuzo cawe? Nta handi ubona wipfuza ko bashika? Iyumvire ku ruvyaro rwawe n'abazogukomokaho. Kora cyane ku buryo abana bazogukomokaho bazovuge bati data cyangwa isogokuru yari intwari. Iyumvire nk'ubu upfuye ukarenguka imbere y'Imana rurema, niki ubona wo presenta mu byo wamaze ukiriho? Uti jewe gamana ku myaka namaze nkiri ku isi, ngiki cyo namaze. Nta muntu uzi mu buruta imyaka yateye intambwe iboneka yabigenje ati. Nta muntu uzi uruta imyaka hasigari rurangirana. Wewe ubuziki ufise indoti yihe? Abantu bose bashobora kurota, ariko si bose bafise indoto. Abantu bose bashobora kugira vision, ariko si bose bafise vision. Wewe
ntuhangane n'abafise indoto, hangana nawe ubwawe ku buryo ukora cyane ugamije kuruta uwo wari urejo, hama abo batarota nawe uzobaha akazi. Ntumara umunsi n'umwe utijije na makeya, nturye canke ngo unywere yose, ntawe uri kurasezera ku isi. Gusa kora cyane witange nk'ahari ubwa nyuma. Tugeze muri generasiyo ya gatatu, mbega nawe nihuri. Generasiyo ya mbere abantu batungishijwe no kurima no korora. Generasiyo ya kabiri bava muri ivyo baja kudandaza, bashinga ububari za butiki n'amamagazi. Generasiyo ya gatatu abantu bageze kudandariza kuri internet. Wewe ugeze he? Ukora iki muri ibi bitatu? Nimba atana kimwe ntiwumva kuri ko wibesha ngo ushaka gutera imbere, nta terambere na rimwe woshika kutabanje guhindura uko wiyumvira. Andika icyo wifuza gushika ko uyu mwaka, utangure wifate nkaho gifise ukwizera kurarema. Utangure ukivuge bagombe bagutwenge, ico batazi nuko ico wiyatura ko kikubako. Ugende nk'umukire yifitiye icyizere, ugendane n'abayaga ivyiyumviro bizima vy'imigambi n'iterambere. Woye kumara umwanya wawe uyaga n'abakene bo bayaga ivyiyumviro vy'amaganya gusa. Ubana na suneba ugasoneba nkawe, usa gutyo usa kubera ivyo ufungura. Wiyumvira uko canke ukora ivyo ukora gutyo bitewe nabo mumarana umwanya muyaga. Gaburira esprit yawe ivyiyumviro bizima. Intumbero ni imwe gusa, no gutsindira umwaka wa 2020. Ubutunzi, ubuzima bwiza uzobuharanira, ariko ubukene bwo buzizana kandi buzozanana inguvu. 2020 ndakwibutse kuri mu gakino wewe n'ubukene. Ni wewe uzotsinda ubukene canke n'ubukene buzogutsinda. Ndabashimiye gose mwari kumwe na Omedi Shanjima. Bye bye.